Salut Dominique. Salut. Vous me bien? Ego. Hug me please, hug me. Wow. Ça va? Santa. Umeze neza? Ego. Uraho? Ego. Uraberewe cyane. Tugira kamiko gutya. Ego cyane. Dominique, Miss Burundi ubu no mwaka kwibona gute? Irarenze cyane. Yego. Abariko baradukurikirana ibitegeko ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri uno munsi sivyo? Ego cyane. Merci beaucoup abariko muradukurikirana mu itegeko na byinshi kuri uno munsi udasanzwe Miss Burundi 2025 mu gisagara cya Bujumbura. Biri class sivyo? Ego. Biri Class. biri class. Wow. Come on, tujane natwe, wewe ujane natwe tuje muri Miss Burundi 2025. Duce hano. Hi guys, ni muzane natwe tugende muri Miss Burundi 2025. Miss Burundi 2025 twamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura aho muri ko murabona ama image yo mu gisagara cya Bujumbura, ariko imbere ko dushika mu gisagara cya Bujumbura twarigeze kuja Ingozi. Mwana bibonye ko twabashikirije amakuru ya Miss Burundi hano nyene kuri Yagatech TV turi Ingozi, maze imbere ko tuje Ingozi twatanguriye Igitega. Wow, byose twarabiberetse. Cameraman wanje murabona ko ariko arabereka ivyo mu gisagara cya Bujumbura, muraba ubwiza bw'igisagara cya Bujumbura neza na neza, ama etage agiye atandukanye, umunezero w'igihugu kiriko kirubakwa. Uburundi bwacu buguma buhinduka buri munsi, buri gihe, buri munota, buri segonde, nkuko umukuru w'igihugu cyacu Burundi yatubwiye ati turiko tujya muri ya mbona kazoza neza na neza. Rero uno munsi twamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura, niho biza kubera uno munsi. Rero itegure kubona Miss Burundi mu gisagara cya Bujumbura, biza guca hano nyene kuri Yagatech TV. Ni capitaine de la capitale, narababwiye ati capitaine iyo ndi kuri terrain negerezwa kuza kuguha ama information uri kuragurikirana muri no mwanya. Evenema itagiyemwo Yagatech, evenema itagiyemwo capitaine de la capitale, mbega makuru mwo yaronka gute? Uko niko bimeze rero. Ariko rero nagomba ngende nakubwira ati mbega ni bande uno munsi cyo kuba dufise abakandidate baza kuba ariko barahiganirwa muri babandi 10 baza gutoramwo. Abakandidate baza kuba ariko barahiganira ni abakandidate 20 neza na neza. Muza kuba muko murabikurikirana hano nyine kuri Yagatech, ariko twamaze guhashika. Ndashaka ndababwira ati mugume online, mugire subscribe, byose mubibona hano nyene. Reka tugigwe ko n'amazina y'abakandidate baza kuba bari muri ino higanwa ry'uno munsi mu gisagara cya Bujumbura, aho turi kuri tariki 5 z'ukwezi kwa 4 2025. Kuri kamera ni OG cameraman iyo turi kumwe uno munsi. Reka tugigwe ko kuri ya mazina y'ababandi baza kuba bariko barahiganwa kugira ngo bakuremwo 10, kuko nabantu 20 nabigeme beza vraiment nabaravye ku mafoto ndavuga ati wow, so beautiful. Yes, reka duhere kuri numero 10 neza na neza. Nkuko muri ko murabona numwigeme w'umurundi kazi akeye neza. Yitwa gute? Yitwa Dushimwe Monila. Yes, niko yitwa, ariko arifise numero 10 dazi. Uno munsi baraza kugerageza guselektiona mubo baza guselektiona. Nkuko mumubona yitwa Monila Dushime. Rero baraza kushobora kumutora canke ntibamutore. Mbega muramushigikiye canke nimumushigikiye? Reka tugende kuri numero 38. Turiko turavuga ama numero kuko sikuvuga ngo baratondese ngo mva kuri 10 inja kuri 9. Oya, ni amanimero atondeswe nkuko bagiye baraja gusaba kugira ngo babitoze muri Miss Burundi, bacha baha ayo manimero. Reka tuje kuri numero 38. 38 numwe mu bigeme neza na neza ndiko ndamubona ngaha anye yambaye agasaha keza, ari class, yambaye nkuko ndamubona yambaye amahereni meza. Bamwita Munira neza na neza. Izina giwe gikirundi yitwa Muvunyi. Okay, ni Muvunyi Milna. Wow, ano mazina yo Nyabujumbura. Milna. Okay, reka tubandanye kuri numero 50. Nkuko mumubona eka numumizirmane bivanye n'ingene yambaye. I don't know, ariko ngene tumubona yambaye nk'abamizirmane neza neza. Ngomba ndamusaba mizirma bose bariko baradukurikirana baheruka muri Laid, ndababwira ati guys ko mutantumiye capitaine. Oh my god. Rero uyu mwigeme nko muri ko muramubona, jewe vraiment ndabona yuko atwika, vraiment ararenze, kandi ndanamusabira kuko arashobora kurengana. Okay, reka rero ni numero 50 aho yitwa izina ryiza cyane Shimirimana Nela.
ndabesha. Nshimirimana Nema, wow, Nema Siela. Okay, Nshimirimana Nema Siela numwigeme aza kuba ariko arahiganwa na wenyene kugira ngo bigende neza kuri no munsi udasanzwe w'itariki zitanu z'ukwezi kwa kane muri Miss Burundi 2025. Reka tuve kuri mu mizimakazi tubandanye kuri numero 58. Mbega numero 58 hari inde nguyo uko muri ko murabona n'umurundi kazi nawe nyina keye akiri muto ariko nkaba Miss ndiko ndabona bavyibushe ndiko ndabona aba Miss bato nkuko muri ko muramubona yitwa Ange. Well, Ange yitwa Rukundo Ange neza na neza nawe nyene aza kuba ariko arahiganwa muri babandi 200 aho ndakubwira muri uno mwanya nkuko mubona ama video twahashise mu kibanza yamaze gushika mu kibanza. Reka tugende kuri numero 5. Wow, nkuko mubona numero 5 numwigeme mwiza nawe nyene akeye atesa ameze fresh sana. Wow, yitwa Bella. Wow, Bella rero numwe mu bigeme bariko baragerageza kuza uno munsi muri quart de finale gupambana muri babandi 200 kugira ngo tuze guteramwo 10. Izina giyo gikirundi yitwa Benimana Beni Bella. Benimana Beni Bella nawe nyene araza kuba ari hano kuri no munsi udasanzwe. Reka dusimbire kuri numero 52. 50 nawe nyene nkuko mumubona, of course nawe namwe ni mu critique uko mwe mumubona kuko abandi konda critique jenyene ariko namwe ndifuza yuko mumfasha muga critique ukuru muri ko muramubona muri commentaire. Mbega yitwa gute? Yitwa Ndizeye Zainabu nawe nyene ari muri Miss ariko arahiganwa kugira ngo dushobore gutora neza na neza babandi 10 kuko ni 200. Reka dukoroke kuri numero 45. 45 nawe nyene nkuko uri kuramubona numwige makeye bose baguma bariko baramwenyura ku mafoto guys. Wallahi sino kubesha ibintu birateza. Okay, yitwa Niyo Nkuru Sonia Nelly. Okay, of course. Reka urabona yuko ameze fresh yambaye neza ndamudekirive agasaha ka fresh ibisuko vyiza ipantaro nziza ya jinxi ya yerona urashobora kumutora ariko ntiharagira ko bashobora kwitoza ngo batange ngo muze murabatora ariko right now ni kugira ngo jury ishobora gukora akazi kayo kugira ngo dusigarane babandi 10. Of course, let it go. Reka tugende kuri numero 42. 42 yitwa Mugisha Miki nawe nyene ariko aritoza muri Miss Burundi 2025 mu gisagara ca Bujumbura. Wow, nkuko mumubona inyuma yiwe turabona sinzi background bashize inyuma mbega ni kirago niki I don't understand. Sinari maro munsi ariko byazanye look nziza byatumye ano mafoto asa neza. Reka dusimbe ku wundi unawe yitwa afise numero 34 yitwa Kezakimana Elsa. Wow, Kezakimana Elsa reka ndamurabe neza ndamuzuminge. Okay, so beautiful. Eka imishatsi myiza cyane. Eka ndiko ndibaza gituma ba Miss hose bambaye ama jinxi. I don't know why gituma. Na uraza kwandika muri commentaire. Afise numero 34 yitwa Kezakimana Elsa. Let's go. Tugende ku wundi. Uwundi nawe afise numero 19 nko murabona yitwa Iteka Nelly. Murashura kubona nawe nyene yuko yari yamaze kwishikira kirikare maze neza na neza arashigikira bino bikogwa ariyandikisha aza mu bakandidate kugira ngo dushobore gutoramwo babandi 10 paske ni 200. Reka dukoroke ku wundi afise numero 14 numero nkunda cyane. Yes, numero 14 yitwa numwe mu bigeme nkuko murabibona afise imishasiri naturel mu maboko yambaye utuntu yambaye batwitwa Brazila. Okay, neza na neza yitwa Igira neza Katia. Wow, beautiful name. Twagiye kuri iyindi numero 16. Numero 16 nawe nyine urabona yuko ari umurundi kazi ameze neza akeye mu maso yitwa Igiriki Itangiteka. Merci beaucoup. Yitwa Itangiteka Kelly Ketia. Good name. Ariko menyereye amazina y'abarundi dogira amazina abiri. Niyo Nkuru Samuel, Niyo Nkuru Capitaine. None uyu muntu yitwa Itangiteka Kelly Ketia. Merci. Amazina 3.
reka tunyarutse kugira ngo kuko dufite ibikorwa byinshi by'uno munsi unawe yitwa Keza Nina Ornella numero 33 reka tugende ku wundi yitwa afise numero 36 yitwa Kesia nawe nyine ubona ko ari umwigeme mwiza. Wow, let's go. Tugize kuri numero 39. Numero 39 nawe yitwa Mugira neza Alina. Ego ako kandi namwe ni mumarire. Nawe nyine ubona ko ari umwigeme mwiza cyane, atesa smiling bien, biratesa biraryoshe kuraba eka biranaryoshe biraryoshe cyane. Ino minsi zo birimwe abakobwa beza cyane kandi benshi. Numero 1 nawe yitwa Akingabiye Claria nawe nyene muramubona yuko ari muri Miss Burundi. Reka tugende ku wundi yitwa gute numwigeme mwiza nkuko murabibona, aratesa ari classe nawe nyene, ariko igitangaje nuko bose bambaye jinxi za bleu. Yitwa gute Arizeye Jessia, merci pour participer muri Miss Burundi 2025. Turachefisa abandi yitwa Dushime Laika nawe nyine afise numero 9. Reka tugende ku wundi nawe tunyarutsa tubangusa kuko dufise byinshi tuzakubereka uno munsi, mugumane natwe. Ndi kumwe na Dominique hariya anye. Come on. Salut Dominique. Salut. Umeze bien? Hug me please, hug me. Wow. Ça va? Umeze neza? Uraho? Uraberewe cyane. Tugira kamika gutya. Ego cyane. Dominique, Miss Burundi ubu no mwakwibona gute? Irarenze cyane. Abariko baradukurikirana ibitegeko ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri uno munsi, sivyo? Ego cyane. Merci beaucoup abariko muradukurikirana mu itegeko na byinshi kuri uno munsi udasanzwe. Miss Burundi 2025 mu gisagara cya Bujumbura. Biri class, sivyo? Ego. Biri class. Wow. Come on, tujane natwe, wewe ujane natwe tuje muri Miss Burundi 2025. Duce hano. Hi guys, ni muzane natwe tugende muri Miss Burundi 2025. Hala.